mu kuza ni ya mvura yagwa hagwa imvura nyinshi ntiyambuka nguma umwana ararira ndigora mu bukene ndigora uko bishobotse kose umwana ndagerageza ngiye gusaba uri ibyo kurya ati ntabyo mfise uriya ntabyo mfise ndagumaho harapfuye abantu kuko bararashe twinjiye ku nguvu nawe tugezeyo babo kwa ntuze uriya murebere yariyo Savimbien kuko yari ntuze yiwe zone yiwe aradutera rero aduteye tuba oblige yo kugaruka tugarutse rero umwe yaronka ibimoko 10 umukobwa mu gihe twinjiye muri Angola barimo bararasa twarabaye separe kandi yagiye na mubyara we umubyara we nawe kubera induru z'inkoho ntiyajayo baratana nawe kuba ari muri Zambia atubarira ko igeze kumva abantu bagenda hajya muri Angola bavuga yuko bo baramubonye muri Angola yego Angola umwana wa mushiki wanje nawe ari muri Lubumbashi yaravuze yuko yamusize muri Angola kuko muri Angola barabirukanye abarundi bariyo imyaka 22 yose iraheze mutazi ko akiriho cyane ko we yarapfuye yego cyo dusaba niba kiriho ko yo bitumenyesha ko akiriho kugira ngo umuryango unezerwe cyangwa niba habari yaranapfuye akaba akiriho abana be bakaba ari bazi izina ryiwe nabwo tukamenya yuko abo bana naho bariho urumva bari mu ikambi yitwa Inshiri urumva yaragiye mu ikambi yitwa Ikibeho amutumye kugenda kurondera ibyo gusuma acasanga hariyo bariko baragira hariko barahunga ko baricana nawe acagenda mu gikundi cy'abandi nto yacasanga se wiwe nyabaye agisubira inyuma kwa nyina wiwe yaciye atera akurikira ubona yuko namushizeho na kabaza mapendo urabona abo barapfuye bafuye muri iyo myaka muri iyo myaka nyene mu buhungiro urabona n'uyu yari umukobwa aja kuba munini afise inzobe nyinshi gose cyane ikirundi n'igiswahili kubera yararongoye mu bakongomani yakunda kuvuga igiswahili gose yari umuntu atera inkuru yari umuntu akunda gutwenga ubusa yari umuntu adakunda gushavura yego yifuza yuko mo cibure no menya n'agakuru nakamwe kiwe basi nkazogenda ukazumenya basi yuko ahaba ariho amahoro nshuti bakunzi ba Buja TV bamusaze umukurikirana Buja Hit muri mu Burundi canke mu mahanga turamukije twifurije amahoro y'Imana bivanye naho muherereye kandi nabwira yuko mwororanirwaho muri hose kuko iterambere ryacu turikesha mwebwe hama uno munsi kwanza nisubi inyuma kuri mikuru na Beni bande camera CK professional hama kuno munsi rero nagendeye urugo rusanzwe rufise ikibazo rurarangisha novuga umwana wabo w'umukobwa yatakaye bivanye n'ibihe igihugu cyacu caciyemwo kije gihe nyene mu burabizi abakurikiranye iswa bamwe twari bwavuke hari mu 97 niyo mwana w'umwigeme umwana w'umukobwa yatakara ariko aragerageza kurangisha barabe ko yoboneka kugira ngo basubire babonane nawe kuko urumva baramukumbuye kandi baramushaka n'umuryango uramwifuza reka rero kumbure ntango umwanya babaramutse ababidondore hanyuma bace batubwira ko vyagenze naho bumva ahageze canke aho bomuronderera n'abakomara dukurikirana ko turazi ko muri benshi muri muhingo myinshi itandukanye mu bidufashamwo kugira ngo uwo mwana w'umukobwa aboneke ko turazi ubonye ahageze ku iyo myaka ni myinshi ubonye ndeba ndazi bari umumama nimba yo bakiriho Imana idufashije reka kumbure dutangure kuri umumama ari ku ruhande rwanje rw'ubamfu baramutse hanyuma icyo duha n'ijambo n'umupapa turi ku ruhande nabo nyene aza kuturamutsa n'ujya musore nawe nyene araza kutwidondera batubwire uko bitwa amahoro mama amahoro yazane yego babita gute nitwa Rukundo Jeanne Mama Didiane amahoro boss amahoro neza yazane neza bita gute
nitwa Leon Ngwe ndayisenga. Amahoro papa. amahoro cyane Biraza neza. biraza Babita gute? banyita kari mu nshuti Poncien kari mu nshuti Poncien Reka dukoreshe kari mu nshuti. yego kari mu nshuti uno munsi rero twabagendeye bivanye n'ikibazo mwagize mwatakaje nuvuga umwana w'umukobwa ico gihe cari igihe kitari ciza ku gihugu cyacu Burundi. Turifuza rero kumenya ati mbega byagenze gute, mbega mwarugize kumva hageze, mbega mwarigize kuronka amakuru yiwe. Reka kumbure sinzi ko ari wo dutangurira kudusigurira ukuntu byagenze canke two hano uvuga kari ayomba niwe abisi ingene byatanguye. we mwari mupfaniki Byari mu byara wanje. Yego. ni muyomba Yego. nibo bari kumwe. Yego niwe babana. Yari afise abavyeyi. Yego yari afise ababyeyi, urumva intandaro ya rwose yari ari muyomba yari yaburanye n'umugore wiwe bavuye mu Rwanda. Muyomba wiwe yari afise umwana yari agwaye, abafaransa bavura mu Rwanda baca bamuzana muri intervention i Bukavu. Uwo mwana yari azanye yari agwaye aca arapfa. Apfuye rero Muyomba ntangene yari gusubira mu Rwanda, kandi n'abandi bari bariko barava mu Rwanda bakaguma yishiramo ko umugore we n'abana basigaye ko bazohava baza. Bobo rero baca baba bloke mu Rwanda. Babaye bloke mu Rwanda, uwo mukobwa nyine twabuze yari ari kumwe na mama wiwe. Urumva yari ari mu ikambi y'ahantu hitwa Inshiri. Aja ahantu hitwa Ikibeho, nyina we wamutumye kugenda kuraba ko hoba hari amasumo, ko hari icyo yobarondererayo. Agezeyo asanga hari bariko barica abantu. Asanze ariko barica abantu hari imigwano, aca direct acahunga, acaza mu Ruvunge aho nako acaza aho Muyomba yaba ikanganiro, aca musanga yo muri Kongo. Ego. Mwaburanye gutyo wewe. Rero twaburaniye ashitse muri Kongo, twari turi mu ikambi yitwa mu Ruvunge, Yomba yari ari mu ikambi yitwa mu ikanganiro. Hanyuma rero mu nyuma yaje arongogwa n'umukongomani, we yaba muri site, twe twaba mu ikambi. Hanyuma intambariza gutera muri 1996, twe duca turahunga turi muri Kongo. We rero acaja kwa papa wiwe, baca bahungana babandanya bari kumwe na papa wiwe, kubera umenga umugabo we ntibari bakiri kumwe. Duca rero turahungana, baguma twe twari turi kwiwacu, ariko twaragenda turi mu kigwi kimwe, ariko yaca abana na papa wiwe. Twebwe rero mu nyuma twaje gushika ahantu mu ikambi yitwa Ishabunda. Twebwe ntibyaba ngombwa ko tukibandanya, twe turasubira inyuma, aba bayomba baca barabandanya ari kumwe n'uwo mukobwa wiwe. Umva rero niho bazi kuburana rero, ngo bashitse ku mupaka wa Angola, niho we bayomba nabo bari binjiye muri Angola, babasubije inyuma, ujya mukobwa warabasha kwamfonsa arabandanya. Umva makuru bahora bababarira yuko bumvishe ko yoba yararongoye muri Angola, niyo makuru Muyomba heruka. Yego. Mbega usa n'utwibutsa, mbega yitwa gute? Yitwa Mapendo Sifa. Mapendo Sofia. Reka kumbure duhe umwanya Yomba. Sofia ni nuko ari izina rya mabukwe. Reka duhe umwanya rero Yomba yamaranye rero igihe kirekire ari kumwe nuvuga na Sofia, atubwira ati mbega byagenze gute, mbega byatanguye gute, hama bigenda gute, we baherukana gute, mbega bimeze gute? Jewe rero ni birebire cyane, kuko jewe nagiye nkuko yabivuze, nagiye kuvuza umwana yaragwaye ibintu byo kuza byimba buri kanya, nimbaye ari ingwara ki oya uwundi mwana w'icenda wiwanje, kuko Sofia ni umwana wa gatanu. Mu nyuma rero bigeze aho jewe ndahunga imbere yabo. Uwo mwana amaze gupfa rero, niyo rero baciye bavuga ati niwimenye umenye inzira uzojana. Abafaransa niko bambwiye. Ndaraba gusubira muri za Butare, mbona yuko ari guta umwanya, kandi naho hari intambara. Canguma canambuka mbwira abazungu bandaba, canguma ndababwira yuko ntegeza kugenda muri Kongo.
baranyambutsa kubera yuko nari umukozi wabo, donc nari umuvugizi w'abari mu bitaro. Hanyuma rero ndambuka ndagenda banshiga hariya kuri paruwase ya Bukavu Alfagile. Bahansize rero bo barisubirira mu Rwanda, bo ndahagumye niho rero twatangiye icyo bita gusanzaza impunzi. Baravuga yuko tutegereza kugenda Cibure ahibuvira. Ibuvira turahaza Ibuvira, tugeze Ibuvira bavuga ati buri wese tegeza gushaka ikambi ajamo. Niho rero nagiye aho yavuze mu Kanganiro, voilà. Tugeze Kanganiro rero niho nicara, nitwari kumwe n'uwo mukobwa wanje, we yari namusizigaranye na nyina, et puis nza kubona ansanze Ikanganiro. Ansanze Ikanganiro rero turagumana, agenda no kuba kwa data wacu yari mu Ruvunge. Mu nyuma baramukwa, baramuresha aragenda. N'uwo mugabo babyarana rimwe, babyaranye bwari ubwa mbere asama iyo nda, babyaranye n'uwo mugabo. Mu nyuma ibintu biba grave, tuba oblige yo guhunga. Itera donc bagize bashaka gukura abanyarwanda babasubize iwabo, natwe rero badushiramo. Oya, ntabwo yari intambara, yari intambara. Yego yateye muri Kongo, kubera muri Kongo haciye haba intuzi ugwima, abantu bose barahunga, meme n'abakongomani bari bahunze. Urumva tuba oblige yo guhunga. Uvuga donc intambara yaje après niyo yari intango tuvuge. Hanyuma rero twebwe baratukuramo, bavuga ati abarundi nibasubire mu nkambi. Dusubira mu nkambi, tugumaho. Niyo rero umukobwa nabonye aza hanyuma ambwira ngo hariya mu Ruvunge ni grave, tujya dufata n'inzira n'abandi, dufata inzira ya Bukavu. N'umukobwa wanje ahetse umwana uyu umwe, turagenda ati ni Bukavu. Turavye Bukavu nitwaharaye, turabandanya nari amakambi yose yari akurikirana yo muri Kongo. Hariyo amakambi nk'abiri twaciyemo. Turabandanya tugeze imbere niho twagira inzara nyinshi cyane, kuko hariya hari shamba. Twagira inzara nyinshi cyane. Umukobwa rero ati ngiye usigarana umwana, ngiye gushaka ibyo kurya. Agiye rero mu kuza niya mvura yagwa, hagwa imvura nyinshi, ntiyambuka. Ngumana umwana ararira, ndigora mu bukene, ndigora uko bishobotse kose. Umwana ndagerageza, ngiye gusaba uri ibyo kurya, ati ntabyo mfise, uriya ntabyo mfise, uriya ntabyo mfise. Ndagumaho. Sije nabonye aje mu gitondo ashikira konsa umwana, donc yategerezwa kureka konsa umwana. Bo ashikiye konsa umwana arafatwa uko, tuca tumujana mu bitaro. Bukeye bwaho tumujana mu bitaro. Tumujanye mu bitaro ati umwana ni grave, umwana ntiyamaze iminsi 3.
kandi abandi bose barimo baragenda biruka. Umwana rero arapfa tumuhambaho sinkibuka nuko hitwa utaragera yari mu barega hino yaho mwaba menga twari ahantu hitwa Kacungu. mwe mwari Gacungu ni hino ya Gacungu utaragira Gacungu muri tu village. Bon hanyuma rero bigeze aho umwana amaze gupfa natwe tufata inzira dukurikira abandi tushika aho mwari muri Shabunda ni Shabunda buye tushika Shabunda turicara sinamaze niyenga bace bongera bagatwirukana turagenda ati no kuri fleuve biratunanira ukuntu twambuka kuko nta bwato nta kivu cya ruguru tufata ririya barabara ryose niyo rero twambuka kuri fleuve dutanze amashitingi twari dufise kuko nta mafaranga twari dufise dutanga amashitingi hanyuma turambuka twambutse rero tugenda n'amaguru kugera muri Kasai kuri province amashitingi n'aya mahema ya bleu yanditse ko kugira ngo abantu bubake barubaka inzu bagaca bashira ko hejuru imwe ya bleu. Bon bigeze aho rero tugeze muri Kasai turicara hanyuma haba induru turahava tutaramara n'iminsi ibiri tuca tufata inzira igenda ku rubibe wa Kasai na Angola. Tugera ahantu ku rubibe baratubwira ati tubanze turindire turonge accord yuriya mu president wa muri Angola. Uriya mu president wa Angola ati nibabanze barindire tubanje kurindira haba forcément y'abantu kubera imitwe yayayutse harapfuye abantu kuko bararashe twinjira ku nguvu twinjiye ku nguvu nawe tugezeyo bo kwa ntuze uriya murebere yariyo Savimbien kuko yari ntuze yiwe zone yiwe aradutera rero aduteye tuba oblige kugaruka tugarutse rero umwe yaronka ibimoko 10 kugira ngo asubire muri Kasai. Tugeze muri Kasai rero niho asere yongeye gudufata aho rero voilà exactement je cerveau yanje nikora sawa. Donc umukobwa mu gihe twinjiye muri Angola barimo bararasa twarabaye séparé kandi yagiye na mubyara we umubyara we nawe kubera induru z'inkoho ntiyajayo baratana nawe waragaruka ariko we wanje arabandanya muri Angola niko guherana nawe niko kuburana nawe kuva ubwo ndagaruka kandi baramubwira kuko yagiyeyo aragaruka aba ahantu ku mukasayikazi bamubwira yuko ndiho nawe akamubwira ati no nibishoboka nguriya ndabizi yuko yewe yagiye kure kuko bari bazi yuko je ngenda direct ahantu muri Lubumbashi. Bon ndarindira
yuko umukobwa yoza kuko nuze abazungu hasere yaciza kudutwara n'indege ituvana muri iyo zone idusubirana muri Kasayi ko twagenda n'indege hanyuma tugeze muri Kasayi ni wacu baduha ikambi yo kubamo force niyo rero bacu bafata abanyarwanda bose babasubirana iwabo twego baratubwira ati banza murindire by'u Burundi banza murindire ibyo rero twarindiriye turarindira yuko biba zero et puis finalement niho batuzanye baciye batwimura bagenda kuduha amatongo mu yindi district ariko muri province iyi baraduhaye amatongo baratwerekana aho tuzorima twasize ibintu byinshi cyane ibigori ibijumba imyumbati kuko hariya cyane bakunda kurima imyumbati n'ibigori nta bindi kuko hariya akazi kabo no kurya ubugari gusa umuntu arashobora kurya ubugari kuva avuka kugeza agire n'imyaka 100 arya ubugari ariko imboga zikagenda zirutana bon tuhabaye rero niyo finalement aseri yacivuga ati mu Burundi ni amahoro ni mutahi yagarutse mu Burundi tururira indege turaza exactement kuri independance et kuri nuze basezera bagize upita nkuru nziza 2005 donc a proclama la république yabo arahira kuko twaje n'indege tugera kuri plane turarindira yuko baza kututwara wape tubwira n'umuzungu yatuze yo muri ari mu ndege ati uragenda nuko baje gutukura hano nuko kubera ubwoba n'ibindi nta numwe ntacyo twabonye kuri plane nta cepfo ca ruguru nta nuko twakira uko niko twaje kugeza n'uyu munsi umukobwa wanje numva bavuga ko ari muri Angola bavuga ko arongoye n'umusoda muri Angola nyene nta bindi nzi najewe kuvanza nashikiye aha ayi Bujumbura nta déplacement yego ndagenda kuraba mu petit frère ari mu Kayanza nkaca nigarukira nibyo wagerageje kudusigurira neza uratubwira ukuntu hatanye birumvikana neza none inyuma yaho nimigize mumenya n'amakuru yiwe n'irengero ryiwe inyuma yaho turafise uwundi ni musaza wanje ariwe mubyara wiwe yarigeze kutubarira we ari muri Mozambique yarigeze kuba ari muri Zambia atubarira ko yigeze kumva abantu bagenda hajya muri Angola bavuga yuko bo baramubonye muri Angola yego Angola umwana wa mushiki wanje nawe ari muri Lubumbashi yaravuze yuko yamusize muri Angola kuko muri Angola barabirukanye abarundi bariyo ego urumva yuko bisa nuko mutararongo nuvuga cyacemeza neza ko yoba ari we canke ko baba barihenze mbega ico niwe kuko mubyara we yarabivuze urumva niwe nyene mubyara we yaramubonye wewe yaramubonye bari kumwe muri Angola kuko we yavuye muri Zambia agenda gushakisha amafaranga muri
uwo mubyara we bari kumwe yavuye muri Zambia agenda muri Zambia akaja muri Angola kurondera ubuzima mu nyuma rero barabirukana niwe yaciye avuga ko yamubonye barabonanye icyo gihe hari ryari hari nko mu manon 1999 mademeroko nyamuheruka nawe nyine nkamuheruka mademi nawe ni akubwira ati niyo amuheruka ati niyo amuheruka kuko ntarasubira muri ntuze aracari muri we yagiye no muri Malawi ndetse yibera muri Malawi muravugana wewe reka nituvugana nta adresse yiwe ariko urumva yuko muri 2000 yababwiye yuko yoba yaramubonye vuga nkurikiranye nomenya na nimero ziwe après nkurikiranye mubyara wiwe umva imyaka iheze ni nk'imyaka 22 ubu wonyera kwiye mutazi irindiro giye urumva yuko 2025 urumva yuko bamubuta ego 22 2000 mwararonse information ego imyaka 22 yose iraheze mutazi ko akiriho canke ko biba yarapfuye ego none ico musaba rero ni giki kugira ngo urumva ko murarangisha uwiwanyu mbega ico musaba ni giki kugira ngo muze muhure nawe musubire kandi mubonane cyo dusaba niba akiriho ko yo bitumenyesha ko akiriho kugira ngo umuryango unezerwe cyangwa niba habari yaranapfuye akaba akiriho abana be bakaba ari bazi izina ryiwe nabwo tukamenya yuko abo bana naho bariho yego yarafise aho bavukana yarafise aho bavukana bari ino canke bagiye bajanye bamwe bari ino ntabo bagiye bajanye bamwe bari ino urumva ko bari basigaranye umuvyeyi umwe nundi yarapfuye arahari bari baburanye umva sinakubare yuko we yari yasiganye ujya mukobwa yabuze yari yasigaranye na mama wiwe mu Rwanda urumva bari mu ikambi yitwa Inshiri urumva yaragiye mu ikambi yitwa Ikibeho amutumye kugenda kurondera ibyo gusuma acasanga hariyo bariko baragira hariko barahunga ariko baricana nawe acagenda mu gikundi cy'abandi niho yacasanga se wiwe ntiyabaye agisubira inyuma kwa nyina wiwe yaciye atera akurikira abandi baje muri Kongo yego nawe yasigaranye n'abatu bibiwe n'abakotse bo byagenze neza yego umwana umwe gusa niwe yapfuye mama we yari yasigaranye ariko babiri bararokotse uyu umwe yapfuye we muri kumwe umwe yapfuye muri kumwe yasigaye yaciye apfa urumva yuko mubo bavukana rero hasigaye bangahe mubo bavukana hasigaye batanu indwi yego hari Alfonsina hari Miburo hari Napoleo hari Vumilia hari na nujya abamo ikayanze ni batanu yego bose baracariho bose bariho none bobo ntacyo bababwira ku byerekeye mwene wabo nabo babyumva uko kuko bobo ntibari kumwe na papa wabo abo bose bamwe bari nk'abo basaza biwe abo bahungu ba Mutama bo bari mu makambi y'Igoma urumva nta na hamwe bigeze bahura ntibigeze babonana na Mutama ntabyo nibyo byuko ujya uwo mushiki wabo yapoteye babimenye dushitse ndo muyomba hungutse wewe uri muvyara wiwe ku ruhande rwa papa cyangwa ku ruhande rwa mama ku ruhande rwa mama mama wanje yari mushiki wa mama wawe yavukana na mama wiwe mama wanje yavukana n'uyu yomba mama Sofia oya Sofia none hari umwana wa mushiki wa Mutama Sofia yari umwana wa Mutama nibaza ko ari umwana wa mushiki wa gatanu unye ugeze kuri bangahe ubu nari mfise 9 hapfuye batatu bahitanywe n'ivyo bihe mwari muri mwo cyane baragwaye bamwe ni ingwara bose ni ingwara ego urumva yuko basara ko bararangisha umwana wabo umwana yitwa izina ryiwe y'ikirundi yitwa Mapendo Sofia
yitwa Mapendo Sofia. Uwoba yaramubonye canke uwoba yarigize kumva hari mwo twakura hari nimero ziri ngaho munsi nyene commentaire ya Miriko mukandika kuri izo commentaire ati bimeze kunuko information ziwe turazifise canke bimeze gute canke twarigeze kuhura nawe aha naha kuko urumva yuko warigize gutakaza uwawe utigize umenya yuko ko akiriho canke ko iba yarapfuye urumva ko bibaje gumana nuvuga kagatima uvuga ati mbega bimeze gute ufuma umenya kimwe ko iba akiriho canke ko yarapfuye ati mbega uwoba yaramubonye canke iyo bayifuza kumurondera yo bakura ku nimero zahe mu bafise nimero ziwanyu kubwe umuntu yoba contact 79 594 889 79 594 889 utubwire nimero mutanga oya ntayo mfise nimero afise telefone barayivye tubona yuko namushizeho na kabaza urabona abo barapfuye bafuye muri iyo myaka muri iyo myaka nyene mu buhungiro urabona n'uyu ego nkuba iyo yaramumenya ariko ntamenye uko yo bameze mbega iyo bari umukobwa yarameze gute iyo bari umugabo yarameze gute yari umukobwa aja kuba munini afise inzobe nyinshi gose cyane ego nicyo tumwibukiraho ari hagati na hagati ego rero uwo mubona yumubonera kuri ivyo bimenye ego yoba yaravuga ikirundi yarakunda kuvuga ikirundi n'igiswahili kubera yaragorongoye mu bakongomani yakunda kuvuga igiswahili gose iyo umukobwa ameze gute nuvuga kamere kiwe yarameze gute yari umuntu atera inkuru yari umuntu akunda gutwenga ubusa yari umuntu adakunda gushavura ego ati rero nzenya mu vyara hose ati ko ari umuntu yakunda gutwenga yarakunda abantu nizere ko yakunda cyane kandi nizere yuko ubu unye iyo bafise n'abandi bana kurumva yuko uvuga yuko warigeze kumva yuko yiwe yararongowe n'umusirikare wa hariya muri ego nibyo numvise gusa sindabyemeza ibyo arivyo vyose twizere ko nimba yo bakiriho yo bariho mu buzima bwiza sindabizi Imana ahubwo nibyo tubyifuriza tumwifuriza nabindi uwo bakurikirana aracariho barahari uwo bakurikirana uwo bakurikirana Mapendo Miburo voilà Miburo wa gatandatu hariho n'uwitwa Sifa ndabona Mapendo handitse 1970 niho bavukiye urumva bagenda barutana uwo mukurikira musubira imyaka ibiri bose ni ibiri urumva yataka afise imyaka ingahe urumva yari 78 urumva yari afite imyaka mikeya yaragitangira primaire yego bose dusabe duharurire ngaho umuntu yatakaye muri 97 fata 97 moins 78 19 ans imyaka 19 urumva imyaka 19 duteranije niyo onye iheze ubu yafise ingahe ubonye 22 ans bawe 22 ans guteranya umva 22 ans guhera muri 2000 41 ans mwateranyije na yindi kuva muri 97 22 mugabo 22 mwibuke 22 ni kuva 2020 gushika kuva 2000 gushika 2022 kuko hari indi myaka depuis 97 gushika 2000 myaka itatu afise myaka 44 urumva rero uwo mubona rero numumama w'imyaka 44 ego ameze gute dusubiramo uko ameze numumama ja kuba munini imyaka ishika nko kuri 44 afise inzobe nyinshi akunda gutwenga akundana ego umurundi kazi niko twumva ko baba mu Rwanda barabarundi baba mu Rwanda ico gihe yego barabarundi baba mu Rwanda papa wabo yari yarahunze ngiye mu Rwanda 72
Amfene nawe yavukiye. Mama wawe yari umunyarwandakazi. Murundi kazi. Umunyabusiga. Yari yavukiye mu Burundi nyene. Burundi. Mapendo. Mapendo yavukiye mu Rwanda. Wari wahunze 72. 72 voilà. Niwe yavukiye. Yes, umva ivyo twamenye ni byinshi cyane, biraryoshe cyane kumviriza iyi histoire utigeze umenya, ariko urundi uruhande birababaje kumva uko watakaje, kumva yuko twatakaje umwana w'igihugu, ko ni benshi cyane batakaje. Nawe nimba uzi ko watakaje woturondera, ariko nimero ziri ngaho nyene munsi tukagerageza kurangisha kugira ngo turabe ko botorana. Naje ndafise umuntu wo mu muryango twabuze uko nyene muri ivyo bihe, n'ubu nituzirengero giwe tumva abavyeyi bawe Ni benshi. ariko urumva yuko mwebwe mwararonse nuvuga nico cizere cyo muri 2000 mwarigeze no kumva ko yoba kiriho. Kwahize imyaka 22 Nawe nyene nuko nabibwiwe n'umuntu wo muri Malawi. Kandi muvyara we. Ntavyo nopfuye menye. Ego uwo mubona rero umwotwibitsa za nimero kugira ngo bazishiba mu babako. Uwo mubona yohamagara ku nimero 79 594 889. Subiriramo 594 889. Ndabashimire cyane muvye. Yego natwe turabashimiye gose. Yego. Ndabashimire cyane. Nanjye ndabashimiye kose, kandi ndifuza yuko mo cibure no menya n'agakuru nakamwe kiwe basi nkazogenda ukazumenya basi yuko ahaba ariho nta bindi canke aho yagejeje novuga hari, kuko kuvabaho ntazi Burundi. Nazi Burundi hanyuma kuriya mu ntambara. Twizere ko muzoronka novuga nayo makuru. Urumva yuko umuvyeyi wiwe afise novuga kagatima avuga ati basimenye n'amakuru yiwe ko yoba yarabayeho canke kuba yoba kiriho, sivyo none? Nuko Ndabashimire cyane. nanjye ndabashimiye gose, kandi mumbabarire ntacyo mfise. Nangora nahubwo twebwe nitwe twosaba imbabazi ko naco tufise twobasigiye. Oya ntangorane igikuru nicyo, kuko muri gihe umuntu uko agiye yasamye niko nabandi, ariko kugenda upfunze umunwa ni bibi. Yes, tuzosubira rero naho gutaha. Wari kumwe na Beni kuri micro, behind the camera RCK. Umvise nimero, bababwiye nimero uwo bayifuza canke uwo bayaramenye canke iyo bayigeze no kumubona canke uwo azi n'amakuru yiwe na makeyi, yo kwandika kuri izo nimero ziri ngaho munsi nyene, ko ari commentaire iriko ngaho ya mbere, canke ukandika kuri izo nimero babahaye, kumbure turashobora gusaba kandi novuga akatwibutsa uwo mama. Nimero 79 594 889. Okay, tuzosubira naho gutaha. Imana ibahezagire. Bye bye.